Sangwa ikaze nshuti bageze wese mudukurikira kuri televiziyo Renaissance n'isango ry'amakuru tugira tubashikirize mu Kirundi akaza kuba hagaze nkuru zikurikira ihonyangwa ry'agatakazi na muntu mu Burundi rirabandanya murano makuru muraza kumva icegeranyo c'umuharirige itekaho cerekana yuko abantu 40 aribo bagandaguwe mu kwezi kwa mbere gusa eka n'ubundi burorero bw'ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu. Igihugu c'u Burundi co bakiriko kiragira ibiganiro mu muryango w'ibihugu vya Burayi kugira kirabe yuko ibihano vyovaho ivyo rengo vyogira akarusho ku banyagihugu cane basinzikajwe n'ubukene kubera uwo muryango w'ibihugu vya Burayi utagitanga imfashanyo mu Burundi muraza kumva urunani Sefor arusha ico rubivugako. Nayo mu gisata c'amagara y'abantu ibihugu bimwe vya Afrika n'ivyo muri Aziya biriko birifadikanya n'ibihugu vya Burayi mu kurondera urucanco rw'ikiza ca coronavirus mu gihe hariho n'ibindi bihugu vyerekana nk'ukumenga ntaco bari binezwe vyose duca tubashikiriza muri ano makuru. Dasuye kubaramutsa abantu 40 nibo bamenyekanye ko bagandaguwe 29 nabo barahagarikwa bidakurikije amategeko aho ni mu kwezi kwa mbere gusa guheze ivyo bitigiri bikaba biri mu cegeranyo gisohoka buri kwezi c'umuharirige iteka kugurongoye iryo shira hamwe Anshar niko yagize abakekwa avuga ko abakekwa gukora ayo mabi ajanye n'ihonyango y'agatekazi na muntu ari bamwe bajejwe umutekano hamwe na bamwe mu migwi y'imbonera kure Anshar niko yagize icegeranyo y'iteka yasohoye ntigitandukanye n'ibindi vyegeranyo rimaze imisora uko abantu bicwa baracari benshi turavye mu ngorane y'iteka ikoreramwo kugira ngo ishobore kwegeranya ivyo biharuro muri uku kwezi honyene l'iteka yashoboye kwegeranya abantu 40 bishwe muri abo 40 bishwe akaba harimwo batatu bishwe muri mu buryo bumwe twita ndengerabutungane akaba novuga n'ibiziga 15 vyatowe hirya no hino akaba n'abantu 10 bashashuje ku nguvu abandi batatu baranyuruzwa babiri nabo barahohoterwa ku mubiri bimwe twita torture abandi 29 barahagaruka bidaciye mu mategeko ico twovuga no muri ikicegeranyo birerekana yuko atamugwi numwe w'abantu wasizwe inyuma kuko muri abo bantu 40 bishwe harimo 10 b'abakenyezi akaba na 8 b'abana akaba rero n'umukenyezi umwe yahohotewe byo ku mubiri iyo torture akaba ndetse mbere na 8 bahagaritswe bidaciye amategeko byumvikana ariko muri ivyo biharuro turacari kure uko leta ntirashobora gukora ico ijejwe gukingira bose naburya tubona umengo abari mu migambwe utari kumwe n'umugabo uri ku butegetsi baguma nibo cane novuga bakorerwa ayo mabi nayo ugasanga ariko akogwa novuga n'abakozi ba leta aho ndetse mbere n'imbonera kure zitaburamwo nk'uko vyamye no muri imyaka iheze ndetse mbere n'amezi aheruka icyo dusaba leta ni cyakindi nyene ni kimwe nyene uko dusaba tugira tuti leta yivuga ko yatowe leta ivuga ko ari leta mvyeyi yaribwirizwa guhagarika ayo mabi yaribwirizwa guhagarara novuga umutekano n'agatekazi na muntu mu gihugu aho ko ihagararira ayo mabi twagira rero tuti nyabuna niyikubita gashi ndetse mbere n'abasanzwe bafasha igihugu novuga basabe leta novuga irabe yuko yotangura gukora ivyijejwe nyabuna aho guhagararira umugwi w'umugambi uri ku butegetsi. Umuharirige iteka urashimishwa n'intambwe y'ibiganiro vyasubiye gutangura hagati ya leta y'u Burundi n'ishirahamwe y'umuryango wa Burayi umuharirige iteka ugasaba ariko ko iryo shirahamwe y'umuryango wa Burayi ko ryo banza gutegeka leta y'u Burundi kugira ngo yubahirize agatekazi na muntu muri ico gihe ibihano bigaheza bigakugwaho n'ubunyene kurikira Anshar niko yagize umuharirige kubera twama nivyo dukora dushira imbere novuga ibiganiro turashikiye ko ivyo biganiro byatanguye ni vyiza cane kuko novuga turizera yuko nyishu mu bibazo biba bihari byose bitorerwa mu biganiro uno munsi rero liteka irimvira uti yamara
Union Européenne naho yemeye gutanga ivyo biganiro ntifate ngo ntihirahire ngo hihagarike ibihano atacyo isavye novuga mu vyatumye ndetse n'ivyo bihano bijaho kugira ngo ibikure. Aha riteke yofatira kuri ubwicanyi buboneka imisi yose. Mubona abantu badasiba kwicwa, badasiba kunyuruzwa, badasiba guhohoterwa. Twegetse rero mu byo buganira babwiza kuraba gutorera ikibazo gutora inyishu ico kibazo. Icya kabiri novuga ari naco hari abantu bari mu mahanga, hari abantu bafasha mu iterambere ry'igihugu. Hari novuga hari imigwi itatu iri hanze, umugwi w'abanyepolitike, w'abamenyeshamakuru n'umugwi w'amashirahamwe. Rero tukagira tuti nyabuna ko riteka yizera ko nta gihugu na kimwe gishobora kuja kugira amahoro gigifise igitigiri yafasha mu iterambere ry'igihugu. Twagira tuti rero mu vyo Union Européenne yabwiza gusaba leta y'u Burundi nuko botanguza ibiganiro muri iyo migwi itatu kugira ngo nabo basubire mu gihugu kubaka igihugu cabo, igihugu cacu. Nivyo rero nogira nti nyabuna ndabisubiremo Union Européenne igira ivyo isavye imbere y'uko ivyo bihano bihagarikwa. Riteka irashira imbere novuga ibyago, tukagira tuti ni intambwe ko batanguye ivyo mugabo baganire bimwe vy'ukuri atari ivyo kubeshanya, bagire bati icatumye bihano bijaho ni ico tuma bivaho niki. Hanyuma leta nayo yerekane novuga ko ugushaka kugira ngo izagateye akazina muntu vy'intwari ibereye bitera imbere. Uko niko kandi muri Sefor Arusha babibona kubona ibiganiro hagati ya leta y'u Burundi n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Burayi vyatanguye ni vyiza kuko hamwe gufashanya bisubiye kuvyogirira akamaro cyane abarundi. Niko bivugwa n'urunani Sefor Arusha Emmanuel Ndereyimana umuvugizi w'ugo runani amenyesha ariko ko muri ivyo biganiro ishirahamwe ry'ubumwe bwa Burayi ryo kwereka ibintu vyose leta y'u Burundi yahonyanze kugira rifate ibihano. Muri ivyo hakaba harimwo guhonyanga agateka kazina muntu be no kutagendera ku ngingo zijanye n'intwaro ibereye. Kurikira Emmanuel Ndereyimana. Ivyo biganiro bagiye gutangura nkuko mwabibonye ejo baricaye baratangura barashika no ku rwandiko ruvuga yuko intango ari nziza, bagiye kwicarana barabe ingene umwe wese ava mu gacerere, ubu bavugane amaso mu yandi. Ubumwe bwa Burayi bubabwire buti icatumye tubafatira ibihano kijya gihe nibi urutonde nguru kugeza uno munsi nta na kimwe murashikako mu byo twabasavye ko mukosora. Ubu rero ko bagiye kubivugana amenya biraruta hagiye kuko imigenderanire yasubira kuba myiza, imfashanyo zikaza mu gihugu cy'u Burundi. Ni ikintu ciza cyane ko bije gufasha abarundi. Ubu rero turizeye neza yuko ibintu byasabwe kuva kera bigiye kwicarirwa vyigwe noneho bitoregwa umuti. Hariho nko kugarura urubuga rwa politiki. Murazi ko uno munsi abanyepolitiki batavuga rumwe na leta bose bahunze baba mu mahanga. Amaradiyo adoma urutoke ku bintu leta iriko irakora nabi yaraturiwe, abanyamakuru barenga 100 barangazwa. Dufise impunzi ziri hafi igice c'umuriyoni baba mu nkambi, bagorewe mu nkambi hanze. Turafise abadaharanira ibyicaro vya politiki cyo twita societe civile barangajwe, murabizi. Ibyo byose rero hari abafungiwe ubusa bazira ivyiyumviro vya politike. Turafise mbere n'intwazangabo abasirikare bafunzwe bagirizwa bya kudeta. Murayizi yuko sikosa bakoze, bahagurutse kugira ngo bagarukire agateka ku Burundi kariko karacinyizwa. Ibyo byose rero nibabikure mu nzira, hanyuma turabe yuko abarundi twosubira tukicarana ku ntebe imwe y'ibiganiro kugira ngo murabona byose byatitukiye he ajya amasezerano yarusha ahamba, ibintu byose byaciye bigenda amazima yongo. Ubu abarundi ntaco bafise bakorera ko nka twokwita reference. Intango simbi nibabishikako izo bari ibintu byiza abarundi bose bari biteze.
afite icyizere ko leta y'u Burundi izoshira mu ngiro ibyisabwa na Union Européenne. Icizere ni gito ariko kiranahari kuko bazobishikako kumbure, ariko ingene ndabazi biragoye. Baratanguye kugira utuntu duto twerekana yuko bashobora kuva ibuzimu bakaja ibuntu, nk'uko barekuye ujya mupfasoni bari bazizije ubusa Krista ngo ari mu bishe umugabo wiwe, n'akantu gato bakoze mu bintu byinshi. Hari ibintu rero byinshi bafatiye ko kugira ngo babafatire ibyo bihano, ibyo bategerezwa kubanza gushira mu buryo. Nayo mu rukurikirane rw'ikiganiro ayo nabonye gwa televiziyo Renaissance uno munsi tubashikiriza igice cy'ivyashikiye Lydia Ininahazo Sentamo, ari navyo byamutumye yandika igitabo yise La Cicatrice gisigura inkovu, avuga ivyamushikiye inyuma y'igandagurwa rya se wiwe Anglebert Sentamo mu mwaka w'ikimwe amajana na 1993. Ico gihe akaba yari buramatari w'intara ya Karusi. Lydia Ininahazo Sentamo, mwaramutse neza. Mwasohoye igitabo mwakoranye na Antoine Kaburahe cyitwa La Cicatrice, ni kuvuga inkovu. Kubera icyo gitabo cyitwa inkovu, icyo gitabo mwacise inkovu? Icyo gitabo nacise inkovu kubera ko mbere yuko iba inkovu yari igikomere. Icyo gikomere rero niyo ntango y'ibyagiye bikurikiraho. Umunsi icyo gikomere kibaho niho ubuzima bwacu bwahindutse. Rero ni inkovu itari igikomere kimwe, ibikomere byinshi byagiye biba muri urwo rugendo twagiye dukora rutari rworoshe. Inkovu zo ku mutima n'inkovu ziboneka zo ku mubiri, numvaga ntabona ukuntu kundi ndacita, kuko byose bishingiye kuri iyo nkovu, kandi ni inkovu zari bikomere byatewe n'izo ngorane twaciyemo. None kubera iki wanditse icyo gitabo? Nanditse icyo gitabo ku mpamvu zigera kuri 3. Icya mbere ko ari kugira ngo nkure wicaye bari barashize ku muvyeyi wanje Sentamo Anglebert, bari baramwise amazina yose bamwita umwicanyi, ariko ivyo bihuha bikaba byarakwirakwije n'abari baramwishe kugira ngo berekane ko bari bafise igituma cyo kumwica, ariko hari benshi batari baramenye uko vyagenze. Nitwigeze tuvuga, twamaze imyaka myinshi, haraheze imyaka 27 tutavuga. Ubu numva ko hari hageze ko abashaka kumenya ukuri bakumenya, bakamenya uwo Sentamo yari ari we, ko atari urya bumvise. Izindi mpamvu kwari kugira ngo abagize neza muri ibyo bihe byose twaciyemo, kuko icyo nashaka si ukwerekana abagize nabi. Nashaka kugira ngo umuntu yamara gusoma igitabo amazina aza kugumana ari amazina y'abagize neza, kuko no mu gihe ingorane zihari, mu gihe umuntu yihevye, mu gihe abantu bariko barakwica, hari abantu bahaguruka kugira ngo barwanye ikibi, abantu b'abagabo, abantu bakunda ukuri kandi bakunda amahoro. Abo nibo nashaka kugira ngo ndabavuge kandi ndababwira isi yose babamenye ko iciza nticyatakaye, kiracyariho. Ikindi gituma ko ari kugira ngo nsigira abana banje bamenye aho twavuye, atari abana banje gusa ariko n'abarundi bose uzoshaka kumenya ukuri amenye aho twaciye. Niba ubuhamya ntanga mu gitabo hari uwo bwafasha, bugira icyo bumufasha. Turabandanya amakuru inyuma y'akamu kumuhari inamahoro uhamagarira kugira inyifato ijanye n'ibihe bitoroshe vy'ikiza cya coronavirus. Bavyeyi, mu gihe habonetse uwanduye mu muryango COVID-19, uruhara rwanyu ni ntangere. Bihute gufata kandi mubahirize za ngingo n'inyifato zibereye twese duhimirizwa gufata kugira uwanduye ntiyanduze abandi. Uruhara rwanyu rwo gutanga izo nyigisho kugira muzitire mutaronerwa ingaruka z'ico kiza ku muryango wanyu. Nkako mu muryango handuye benshi hahomba vyinshi, amagara arasinzikara, imirimo irahagarara, n'amikoro yawo agaherera mu kwivuza. Kora ibibereye mukingira abanyu, ntimutwe kwicuza ataco mu kivuna. Ako nakamo kumuhari n'amahoro, abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano.
ngo umuvuduko w'urucanco rwo kukingira ikiza ca COVID-19 uguma wiyongera ku isi. Ibihugu bitari bike muri Afrika na Asia navyo biriko biratanguza isekeza ryo gukingira abanyagihugu bavyo. Bimwe nk'Ubuhindi bumaze kumenyesha ko bugiye kongereza uburyo kugira ico gikorwa kigende neza, ariko muri ico gihe nyene hari ibindi bihugu bitaragira umurongo kuri ico kibazo c'urucanco, aho ni nk'Uburundi. Frank Kazi. Kuva mu ntango y'ico kiza abategetsi b'u Burundi bakoresha imvugo igoye gutahura. Mu ndwi iheze umushikiranganje w'amagara y'abantu Tade Ndikumana yashikirije ko leta itazokwigera yemera urucanco ruzoza kugeragezwa ku Barundi, ariko uwo mushikiranganje ntiyigeze avuga urwo rucanco rwarigo n'icyatumye abivuga. Mu gihe mu Burundi badatomora neza ibijanye n'urwo rucanco, mu Rwanda ho igihugu kibanyi bategekanya kuronswa uducupa miliyoni muri uku kwezi kwa Ruhuhuma, kikazoba kibaye mu bihugu vya mbere muri Afrika bironsa urwo rucanco. Hari ibindi bihugu mu mugabane wa Afrika vyo bimaze no gutanguza isekeza ryo gukinga abanyagihugu. Afrika y'Epfo yakiriye ku munsi wa mbere uducupa miliyoni twa mbere tw'urukingo. Amazinga ya Seychelles yo yabaye aya mbere gukinga abanyagihugu muri Afrika, akurikirwa na Egypte. Maroc nayo yaronkejwe incanco za mbere mu mpera z'indwi iheze, ikaba izotangura gukingira abantu muri iyi ndwi. Guinea Conakry naco giheruka uducupa duke cahawe tw'urucanco rwo mu gihugu c'Uburusiya Sputnik V kugira kirugeze ku banyagihugu baco. Umugabane wa Aziya niho hasigaye inyuma mu isekeza ryo gucandaga abantu. Nk'Ubuhindi buheruka kumenyesha ko bugiye kongereza bimwe biboneka uburyo mu gisata c'ubuvuzi uno mwaka. Leta ikaba yatangaje ko imiliyaridi 30 zirenga z'amadolari y'abanyamerika ari yazokoreshwa, akaba agwijwe inshuro zibiri kuyakoresheje mu mwaka uheze. Ivyo bikaba bivuye cyane cyane ku mugambi wo gucandaga abanyagihugu. Ubuhindi bukaba butegekanya gucandaga abantu miliyoni 300 imbere y'ukwezi kwa Ruheshi. Emirats Arabes Unis nabo bakaba batanguje isekeza nyaruka rya kabiri ku isi inyuma y'Ubuhindi. Iburaya igihugu c'Ubwongereza naco kiri mu isekeza ridasanzwe kuko catanguye gucandaga mu kivunga. Aho ni nyuma yuko batoye mu ndwi iheze muri ico gihugu ubwoko bitirira Afrika y'Epfo bwa COVID-19. Kugeza ico gihe Ubwongereza bwacandaga nk'ibindi bihugu gihereye ku bantu bivugwa ko ari bo bageramiwe kurusha abandi. Nigaha dusozerera amakuru turiko turabashikiriza. Mwakoze mwese mwariko muradukurikira naho kurindi sango.